zari zinyegeje umugore wanje niga nasanza kundi noti kubi umugore ashaka umugabo afise amafaranga umugabo ashaka umugore afise amafaranga birambigwe sha mbega abagabo bo mwabaye gute mbega ko uva iyuva ugasanga ibyo kurya biriho utazi ukuntu byarondewe biba byapfuye hehe amahera yo kuriha inzu apfa hehe we muri ibyo byose ikintu ufashamwe n'icyayi ko niyo ugiye ngo ugiye muri nyabuzi bwawe amahera uzana n'ayahe hari n'ay'indagara uzana hama ngo umva nkubwire wa mugabo we ntutume ndakuburira indero ubu aho bigeze nakurambiwe singikeneye kunyinjirira mu buzima hama ngo zabakize mbona ukuntu ushobora kwironderera ubuzima come on shu ayo majambo uri kuyabwira jewe nyine umugabo wawe ivyo uri kubibwira jewe nyene jewe uyu please come on nizere ko bawacanganikiye ntibibe nkuko ndiko ndavyumva niko biri ahubwo reka kumbandanya simbandanye nicuza icyatumye mbana nawe umugabo w'umutimbi gusa ahubwo have ndakubise come on Sherry tima ntakugira chapa pati umugore ashaka umugabo afise amafaranga umugabo ashaka umugore afise amafaranga mana murusha nasanze nariuse kugukunda nasanze nariuse kukwizera nasanze nariuse kubana nawe oh nariuse nasanze nariuse kugukunda nasanze nariuse kukwizera nasanze nariuse kubana nawe oh nariuse nasanze nariuse kugukunda nasanze nariuse kukwizera nasanze nariuse kubana nawe oh nariuse nasanze nariuse kugukunda nasanze nariuse kukwizera nasanze nariuse kubana nawe oh nariuse we muhungiko bwahiye reka bwahiye ubutongo nyaruka none nkawe kingi sinzi n'ingene biri kurirohisha we cyambere ufite umugore nkujya afise amafaranga ariko gacuza ku kiyede ubona utabaye Mario biheve mviriza muhungu je turi ku kazi apana kuzuzana ibintu by'Europa nk'ibyo sivyo we kora akazi katuzanya musigaye navyo byihoze Mario cyangwa aho yori bidongo gusa bro manze hano kwa afisa amafaranga Biza rero umuntu ndabwira sivyo kandi uzurareka kuja usarisha mwe uri kuravuga ibintu n'ivyo mbana nkaba aho nta nuko bawumva vrema usevye umugabo nkawe
basi ivyo urashobora kubimbwira turi kumwe mugapana mu bantu nk'aba kandi ntuzobisubire si vyiza wewe turi ku kazi menya ko turi ku kazi zana inkuru z'akazi pana kuzana inkuru zo mu rugo jewe uri kuzana ibyo mu rugo kwe yaje sinumva ko twohuza na gatoya je ntuzobisubire n'ukuri kandi uzobufashije gusa nawe ikingi wewe nutse none ubona umukora w'akazi nego kiyende utiremesheje byo genda gute we nawe uzaba bipanikiwe nawe ntabya kavyo ivyo si vyiza turi ku kazi n'ubona ikiyende cyo duga gute inzu ubona twayiduza gute tegiye turakoresha ayo majambo reka kuva twakoreye zana izindi nkuru mugapana ibintu nk'ivyo Erika dutsikatirana mu kwaramire none twokora gute ego gusa ivyo ntuzobisubire vrema raba izindi nkuru dutera mugapana je kuzanira inkuru zo muhira na stress numva umenga zibaye nyinshi cyane aha umuntu ari ku kazi menya ko ari ku kazi kana kuzana ibintu by'uburofa ngaho ego imikorazi nibyo mugaba kana kuca uzana ibintu by'uburofa kandi ivyo si vyiza subira ku kazi dusubire ku kazi batukorere fo makosa menshi no kuvuga ko gusa nta mwanya cengira kuko je ndipize no kurondera amarare ngo dutere imbere Namukiga muhungu kumva ngiye gitumbuka ikibazo ki sinemenye mpamagara nkuko ngira ikibazo kihari sha pastor byukuri je impamvu nagutumyeho giturumbuka nuko mfise impamvu mfise ikibazo kandi ikibazo gikomeye cyane mfise ikibazo ahanyene mu rugo jewe n'umugore ntimeranye neza na gatoya rero sasa je nagutumyeho kugira ngo nkamwebwe nabizi kubana kwanje n'umudamu twarabibiganiye ukuntu twahuye ndetse twamenyanye kugeza aho bibaye ngombwa ko dushingana urwacu urabizi cyane kenshi byinshi urabizi rero ariyo mpamvu ndagutumyeho pazi mfise ikibazo gikomeye cyane hano mu nzu shaki no kubura abakristo icyo kibazo mufise kuko mutwe tubaye kugisengera erega nta kintu n'Imana pastor ntako ntagerageza gusenga kandi ntako ntagerageza kuduza umutwaro ndetse umwibanga nyene tu ariko jewe frema je n'umugore ndabona umenga uko nabiziga siko biri na gatoya noneho madame wo mu macicarira hamwe mukavugana ko pastor n'umuntu adashoboka nkubwiye ko ari umuntu adashoboka n'umuntu adashoboka ne konze ko yari umwana mwiza kuva kera yatekereza nubwo abantu bahinduka abazi ko ari umukristo ko cyo kintu sinagitahura neza basi kidahinduka ni Imana yonyine yo mwijuru nayo ubu ndamaze gutahura neza ko umuntu ashobora guhinduka kuko nibutse amasezerano yari hagati yanje n'umudamu wanje byari ibintu buri muntu wese yokumva kanezerwa ndetse akumva ni ibintu birashe bimeze neza ariko aho bigeze vraiment pastor ndarambiwe umva umutima wanje uraremerewe ugeze ahandi hantu mu kindi kibanza ubu hageze aho neza umudamu ashobora gufata rendezvous ziwe akaja ahantu ntazi naje nahora mvuga ati ngiye no kuraba basi kurondera n'amahera y'agasabune cyane iki mugabo usigaye mbura n'intege zo kujayo nyirirwa nicaye ngaha muhira kubera gusa kumva ko mfise intuntu gusa y'umudamu nyene tu arava ngaha mu nzu agasohoka yambaye ipantaro yarahinduye ibintu ku mutwe ubu sinzi yagiye kubikoresha ibisuko ndabwiye ko je nawe ngaha mu rugo ntitumeranye neza seri twayatse byinshi rero ngombe ngende mbe nanje kuraba akagabo ndazi kari muhira cyo kukaraba ya nubwo ugenda ariko gikuru ugume uzirikana wibuka
ibiyaguje nawe dufitaniye narakwemereye ko ataje uzomborana kandi ndibaza ko imisi tumuranye umaze kuyibona tu kandi wari warihenze cyamugabo ntimwari mukwiranye bijya byose wabonye mfitse n'ukuntu wambonye ndi shaka rero ko vuba ukwakwanya tukabana ukabigera turi kumwe ukarekana n'ujya mugabo ataca kumariye atashobora kugurira ikintu na kimwe ariko nanje urazi ko atacumburana tu buri mwanya urazi ko icyo ukeneye ndakiguha kandi bikagenda neza igisigaye nuko gusa wewe ukoresha ubwenge kandi ukabitegura vuba tukabana hanyuma bijya byose wabonye ukavyakira ivyegereye ukavyiha mu nzu nibaza ko ico kitawurize Sheriwe ntugira ikibazo rindira icyo tuzobivugana bukebuke none hari ingorane we ntugira ikibazo mbona byose bizokunda nta ngorane n'imwe biteye erega sheri bijya ikintu cyose gifise igihe cacu we tenyenya gatoya hari icyo nkirindiriye we ntugira ikibazo byose bizogenda neza tuzobana we nta ngorane Shakiri ibyo birakomeye cyane ariko rero nubwo bikomeye cyakwe kudaturibuka ijambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana rivuga yuko uwihangana wese ariwe ashika ku kintu cyiza nawe icyo ni ugufasha iri kwihangana byose bizokunda bizomera sawa Pastor. Hariho nyine hariho bimwe bavuga ati basi aho ukwihangana k'umwana w'umuntu kugera nanje niho ngeze. Erega aho nyine bigoreye bigomba biherere. Just nibaza yuko hari abandi bagabo babayeho mu buzima je mbayeho ngaha mu rugo. Kuko iyo sinari nzi neza yuko kurongora nari nzi iti nimara kurongora nzoba ngiye mu yindi paradizo nzoba ngiye mu yindi si nzoba ngiye mu bintu birenze mu munezero urenze nyene ariko sinari nzi ko ngiye guhura n'imbogamizi nkizi sinzi ko ngiye guhura n'ivyago nk'ibi frere mugabe ivyo byose ashinja ngo niko atakazi ifise ariko nanje shikara gusenga Imana kugira ngo indose akazi indose amafaranga indose uburyo Shakiri kuvuga yuko ubwo n'umuntu mwazo wenyine gusa siyo gusoma ibibazo ariko ababiri bose barihangana kuko ushobora ufise kino kibazo ufise ubu nawe mugenzi afise ikindi kibazo kirengeye ico siko yuko bose mu bibazo nkuko rabira kugira kuva kare kuko agusenga ni kuvuga kimwe gusa ugomba kunyoteza ugomba musanze ugomba ko mfira muri rarani kandi ubizi kuva na kera utaraja no kurya umugabo akajya nkagabo utarakaja ko bazi ko gitwahoze mu rukundo tu mugabo biza kurangira nkati rero urumva byo kuvarindira tugenze gute ndavyumva ariko nshobora kwitahura neza icyo nifuza nuko wabikora vuba urazi ko atacumbuze byose bihari rero sinumva ikintu cyo kurindira nta kintu nsabye gukora uretse ko byose wobindekera tu byo ukanyemerera tu hama nkabyikorera nyaza ko atakibazo neza nta ngorane reka ngendere aho rero nta kibazo kiyo kino gufasha umwana reka duhaguruke tubwire uhiteka ndazi ko byose abiroranye ubwo buvyizeye Pastor jewe nukuri namwe avuga ati mose zimugaba atemba aja mu nda nikuri uko ngira reka byose biva mu gusenga reka duhaguruke tubwire Imana Data ndaguhimbaza kuri Imana nziza Imana nyamana Imana izi uko twe tubaho ibihe byose tunya guhora ku ngoma ndakweretse uwo mwene data n'umwana
ndazi uzi ibibazo tugenda ducamo ibihe byose nta wundi muntu ukwikuraho atari wenyine gusa. Ndazi kuri umwizigirwa kandi wumva byo tugusabye ibihe byose. Sinzi nizeye ko Imana nziza nzayibagira Yesu Kristo. Amen. Namahoro. King. Ndagiye rero. Ndagiye gusa ukomeze gusenga Imana. Yego genda. Nta kibazo. Uzosubira. cyane iyo mwubakanye ujya ubona ingeso nshya. aho rero wazanye z'abakozi b'Imana ngo bagusengere uronka akazi nk'abandi. Umwaka wose uraheze nguye n'uwundi ugomba uhere. Atakazi mbona ukora gashobora kuguha amafaranga ishobora no gufungura n'umunsi n'umwe. Abagabo barabakera uzogeza gusumirwa ryari n'umugore wambikwe n'umugore hama wewe uri umugabo wande we kira kintu cyo mu rugo cyose gikorwe n'umugore. Ivyo ubisoma hehe wewe? Ariko she aka kanya uribagiye amasezerano twagiranye je nawe. Ubonagazaho neza umfata nk'umuntu nk'iyarara she. Ego basi ni untunze ni umpa buri kimwe cyose mba nkeneye ngaha mu nzu. Urangurira impuzu nibyo kandi nyine urangaburira nko wabivuze sindaguharira iki. Ariko ntibisigurise ko wacumburira indero bingana nkuko. Ntibisigurise yuko woca umfata nabi bigeze hiyo hose. Sherega ndagukunda gusa nubwo utabibona kandi umenye ibi indimwo ni ibintu bishobora gushikira bose. Ubu kene ndimwo canke se ukuntu umeze ni ibintu bishobora gushikira bose. Ariko umenye ko Imana atahitokura umuntu atahitoshira umuntu ngo impamuvane. Eko bandanya z'amasengesho yawe hama ubabwire bakongera umushahara bakongerereza umushahara uzura ronka icyo utungisha umuryango. Umugore arakoresha cyane iyo mwubakanye ujya ubona ingeso nshya. Zose nizari zinyegeje umugore wanje niga nasanza kundi noti kubi. Umugore ashaka umugabo afise amafaranga. Umugabo ashaka umugore afise amafaranga. Ntacyo bitwaye kuba umukene ukiha amahoro n'ibyawe byo nta bubasha bifise ko. Oyasha ntacyo bimbwiye
Najenda shakinoti oyasha nacho bimbariye Najenda shakinoti Najenda shakinoti